Shalom. Ndabaramukije. Ndabifurije amahoro ya Kristo Yesu waganze imitima yanyu. Turabakunda ngene muhora mukurikirana ibiganiro byacu iminsi yose. Umwami Yesu abahezagire. Bene data, twimenyereze kumva ijambo ry'Imana. Hari igihe dufata umwanya turi kuturagaburira ibintu bitari by'ubuzima bwacu. Reka twimenyereze kugaburira ubuzima bwacu ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ryanditse mu gitabo cy'imigani. Igice cya 4 umurongo wa 23. Rinda umutima wawe kurusha uko worinda ikindi cyose, kuko ari mu by'ubugingo bidudubiriza. Ndashaka kuvuga hejuru kurinda umutima. Ndashaka kuvuga hejuru y'ibyo kujya tugomba kugaburira umutima wacu. Rinda umutima wawe. Rinda ko pubere zose, ubucafu bwose buza mu mutima wawe. Gwana intambara yo gwanira umutima wawe. Gwanira umutima wawe. Gwanira, rinda. Salomo yaranditse, rinda umutima wawe kuruta uko worinda ibindi bintu byose, kuko arimwo iby'ubugingo bidudubiriza. Iby'ubugingo bidudubiriza mu mutima. Muvandimwe kurankurikirana, rinda umutima wawe. Rinda umutima wawe. Igice cya 21 umurongo wa 23 mu migani aravuga ngo urinda kanwa ke n'ururimi rwiwe, umutima we aba urinze amagorwa. Urinda kanwa kuvuga amajambo apfuye. Urinda kanwa ke n'ururimi rwiwe aba arinze umutima wiwe amagorwa. Hari igihe kanwa kacu kavuga ibintu bipfuye, amajambo atariyo, tukazanira amagorwa imitima yacu. Urinda kanwa ke n'umutima wiwe, uyu muntu aba arinze umutima wiwe amagorwa. Reka ndakwifuriza ikintu kimwe kigomba kugaza mu mutima wawe. Reka ndakwifurije umunezero. Umutima wawe nuganzwe n'umunezero. Gwanira umunezero. Baho unezerewe. Hari abantu bavuga ngo mbega muri no si ngo baho unezerewe. Birashoboka kuko umunezero ni umugabane w'abana b'ibwami. Paulo yabwiye Abafilipi ngo munezerwe mu mwami. Nongeye kubivuga ngo munezerwe. Unezerwe mu bibazo, uranezerwa. Umunezero ni umugabane wawe. Reka kugumugaburira umutima wawe agahinda, amanegatife, ibitaragenze neza, ubucafu bwose bakubwiye ubushire mu mutima wawe. Umuntu nakwandikira message itariyo, uramedita ko ikinyoma. Medita kuco Yesu akuvugaho. Reka tuvuge hejuru umunezero. Igice cya 15 mu gitabo cy'imigani umurongo wa 13 aravuga ngo umutima unezerewe ukesha mu maso. Hari guhura n'umuntu akakubwira ngo aranezerewe, mu maso ahijimye. Umutima unezerewe ukesha mu maso. Urakeneye ko mu maso hawe hamakeye, gitunga umutima unezerewe. Umutima unezerewe ukesha mu maso. Ariko umubabaro mu mutima usamvye umushaha, urasambura umutima. Umubabaro mu mutima, ndakwifurije kutunga umutima utababaye. Hari abantu bararana umubabaro, ugasanga umuntu akubwira ijambo rimwe gusa. Gira umutima, tunga umutima. Yeremiya Ezekiel yaravuze ngo umutima ngo woroshe nk'inyama, nkuri umutima ukomanta nk'amabuye. Hari umutima w'amabuye, umuntu adashobora kubabarira, umuntu aguma amedita ngo yangiriye gutya, kurigica, kwica umutima wawe, kurica isura yawe, kurica umubiri wawe. Ejo umuntu uzogwara usanga uraryamye hasi kubera iki? Wananiwe kurinda umutima wawe. Yavuze ngo ariko umubabaro wo mu mutima uzusambye umusha, uzusambura, uzusenya. Umubabaro uzusenya umutima. Ndakwifurije gutunga umutima unezerewe. Baho unezerewe. Deklara umunezero mbere yo kuvyuka. Vuga ngo umunezero ni umugabane wanje, ndirirwa nezerewe. Yesu yaraje ngo nezerwe, ndafite umunezero impande zose. Deklara atu umunezero. Haleluya. Bene data, muzobirabe neza. Abantu banezerewe, aba bantu bafite n'abagenzi benshi barasa neza. Hari igihe umuntu ashobora kuba afise ibintu byose byo ngaha mwisi, ukaba ufise byose mugabo ugasanga ufite umutima wuzuye umubabaro, wuzuye agahinda. Ndagusengeye, ndakubwiye ngo uwo mutima wose w'umubabaro turawusenye mu izina rya Yesu. Imana igweze umutima unezerewe. Rinda umutima wawe kugaburira ubucafu bwose uhuye nabwo mwibarabara. Igice cya 12 umurongo wa 25 mu migani aravuga ngo amaganye yo mu mutima w'umuntu awutera kwicurikira. Amaganye yo mu mutima wawe nta kindi azogutera, n'ukwicurikira, n'ukonda, n'ukugwara ingwa. Murazi yuko amaganye yo mu mutima azazana ingwara, akazana za vesi, akazana diabete, kadugwi, ikintu cyose ukumva ubuzima buranze. Amaganye yo mu mutima.
umutima wawe ugaburire ibyanditswe, umutima wawe ugaburire urukundo, umunezero, amahoro. Rwana, reka kwinjiza ikintu cyose kitari cyo mu mutima wawe. Amaganya yo mu mutima awutera kwicurikira, ariko ijambo ryiza rirawunezereza. Haleluya. Bene data, umva, mbere yuko ugenda, mbere yuko utambuka, mbere yuko usohoka mu gipango cyawe, banza ubwire umutima wawe amajambo meza, ariko ijambo ryiza rirawunezereza. Mbere yuko abandi bakubwira amajambo, wewe banza ubwire umutima wawe, ubwire, udeklare, uvuge umunezero ko wuzuye amahoro, wuzuye urukundo, wuzuye kugubwa neza. Haleluya. Deklara umunezero mu mutima wawe. Bene data, ndakwifurije gutunga umutima unezerewe. Ndakwifurije gutunga umutima unezerewe. Umutima unezerewe ni umuti. Umutima unezerewe ni umuti ukiza. Haleluya. Ariko umutima usanzwe, umutima wuzuye umubabaro, wumisha amagufwa. Reka dutunge umutima unezerewe mu buzima bwacu. Haleluya. Dutunge umutima unezerewe. 12 havuze ngo amaganya yo mu mutima awutera kwicurikira. Maganya, sohora amaganya mu mutima wawe. Reka kugaburira umutima wawe amaganya. Amaganya ntacyo azokumarira, azogutera kwicurikira gusa. Amaganya yo mu mutima utera kwicurikira, ariko ijambo ryiza rirawunezereza. Imenyereze kwibwira amajambo meza. Reka kumedita ku kintu cyose kice kinyoma bakubwiye hanze, ikintu cyose wumvise nguzugaburira umutima wawe. Oya, ariko ijambo ryiza rirawunezereza. Ngomba kugaburira umutima wanje ijambo ryiza. Zaburi 142 umurongo w'indwi uravuga ngo kura umutima wanje mwibohero kugira ngo mbone ngene nshima izina ryawe. Ari imitima myinshi iri mwibohero. Warafashe umutima urashira mwibohero kutababarira, uwo mutima wawe uri mwibohero. Kutababarira, umutima wawe ubushize mwibohero. Hari abantu urumva yangiriye bino, ni wowe wenyine wishize muri prison, umutima wawe ushize muri prison. Yavuze ngo kura umutima wanje mwibohero kugira ngo mbone ngene nshima izina ryawe. Abagorose bazonkikiza kuko uzobongiriye neza. Kwifurije gutunga umutima unezerewe. Kwifurije umutima ubabarira. Kwifurije umutima wuzuye amahoro. Haleluya. Umutima wawe wuzuye umunezero, wuzuye amahoro, wuzuye ibyiviro bizima. Gaburira umutima wawe ibintu bizima. Reka kugaburira ibintu byose bidahwanye n'ubugombe bw'Imana. Vuga icyanditswe. Haleluya ku buzima bwawe. Yanditse ngo urinda umutima wawe kuruta uko urinda ibindi bintu byose. Bene data, mureke ndababwire, murazi yuko ngene twirinda isumu. Nta muntu numwe wobona igikombe kirimo isumu ngo amacha akinywe. Tawe. Isumu ni ikintu cyose abantu batinya. Mugabo tutinya amajambo mabi wowe wivugaho. Ntutinya kwatura amajambo mabi ku buzima bwawe. Erega ry'amajambo ni yindi sumu wowe wihereza. Erega ari abantu bihereje isumu bonyine ubwabo. Isumu bonyine ubwabo. Umutima wawe uhaye isumu kubera amajambo mabi, kubera kutababarira. Rinda umutima wawe. Umutima wawe nuganzwe n'umunezero. Dusenge. Mana yacu, turaguhaye icubahiro. Turakeneye gutunga umutima wuzuye umunezero, wuzuye amahoro, wuzuye ishimwe, wuzuye indirimbo. Uyu niwo mutima twifuza gutunga. Urakoze Mana, uturemereye umutima. Uyu ni umutima twifuza gutunga. Urakoze cyane. Amahoro y'Imana aratukomeye n'abantu bose ashibamira imitima yacu mu izina rya Yesu. Amen.